Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Mu mwaka ugira 15 kuva aho Tiberiyo Sezari yimikiwe, Ponsiyo Pilato aganza ubuyudeha, Herodi yaricariho mu bugarire, Filipo mwene wabo atwara Ituri na Tirakonitidi, Lizaniya nawe yaricariho mu Buhabireni, Ana na Kayifa nabo ari abakuru b'abasaserdoti, Yohani mwene Zakariya yashikirijwe ijambo ry'Imana mu gahinga iyo yarari. Araheza rero ahetura intara ya Yorodani yose, yigisha ibatisimu y'ukwisubirako ngo barekurigwe ibicumuro, nk'uko vyari vyanditswe mu gitabo c'amajambo y'umuhanuzi Izaya, ngo ijwi riterera kamo mu gahinga rititegura inzira y'umukama. Muringanize ahazoca, imikokwe yose ifurigwe, imisozi n'udutumba twose turinganizwe, inzira zigoramye zigororoke, izifise ibidunduri ziringanizwe, niho umuntu wese azobona umukiza arungiswe n'Imana. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu. Ijwi riterera kama mu gahinga rititegura inzira z'umukama. Bakristu bene wacu, umuryango w'Imana, turi muri iki gihe c'ubushikiro, tugeze kw'idominika ya kabiri, twitegurira kwakira Yezu Kristu, twitegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Noyeli, ariko cane cane twitegurira kubana n'Imana mu buzima bwacu, kuko Yezu yaje kw'isi, aho yavukira i Betelehemu, harya niwe twamana mu buzima bwacu, ni nawe kandi azogaruka umunsi w'imperuka. None rero iri jambo ry'umukama dushikirijwe uno munsi, mwagumye mwumva ko ibisomwa byose biguma bigaruka kuri iri jambo ryo gutegura inzira y'umukama, cane cane mu gucyorora imitima yacu. Imana kuva kera yamye yitwararika abantu. Turumvise muri iki gisomwa ca mbere ingene Imana yatumye umuhanuzi Baruki akaza kwigisha ijambo ry'umwizero, kaza kumenyesha igihugu ca Isirayeli iyo cari kigorewe mu buja i Babiloni, ko igihe c'ubuja kigira kirangire, ko Imana yibutse igihugu cayo. Niho mwumvise rero bivuga muri aya majambo ati, kura ivyambagwa vy'umubabaro n'amagorwa, ambara umutamana w'ubutungane, itwikire urugori rw'ubuninahazwa bw'uwamaho, ti Yerusalemu haguruka uja hakirurutse, utereze ijisho mu buseruko, uraba abana bawe batorerokanye bava mu mihingo yose, barahimbawe kuko Imana yabagarukiye. Iri ni ijambo ry'umwizero ryashikirijwe Isirayeli iyo yari igorewe mu buja i Babiloni. Tukiri ngaha rero duca tuheza tukibaza, mbega none muri ubwo buja bari bashitseyo gute? Catumye babaja i Babiloni ni giki? Catumye bagenda kuba baja i Babiloni nuko Imana yari yarababwiye ko nibazigama isezerano yayo
nayo izobakingira. Hanyuma rero biraheza birabananira, Isirayeli iraheba Imana, iraheba ya nsezerano bari bafitaniye n'Imana, aho kwizigira iyo nkinzo y'Imana, aho kwizigira ijambo Imana yababwiye, aho kwizigira iyo nsezerano bari baragiraniye kuri wa musozi wa Sinayi, Isirayeli yishimiye inguvu, itangura kwishimira igisirikare, aho gukomeza bwa bumwe bafitaniye n'Imana icija kunga ubumwe n'ibindi bihugu by'abapagani kubera bifise igisirikare gikomeye. Aho rero kwama bazigama isezerano y'Imana basanga basigaye bafukamira ibigirwamana bakuye muri ivyo bihugu by'abanyamahanga bari bacuditse. Niho rero batari bakigira kibakingira kubera bari bayikuye ku mukama. Umwami yitwa Nabukodonozori yaraje arabatera, araheza mbere aranabatsinda, utapfuye atwagwa kw'imbohe, baca baja kugorerwa i Babironi imyaka ishika 70. Mugabo Imana naho ihana, ntihana ngo ihezeyo, ntihana ngo ihezeyo kuko yahavuye mu nyuma basubiye kuyigarukana k'umutima, iraheze irasubirira bakurayo. Mugabo rero tukiri ngaha, aha twe tubisoma uno munsi hari ico Umukama ashaka yuko twotegera, ashaka ko dutegera yuko umuntu uwo ari we wese ku giti ciwe, canke umugwi w'abantu, canke igihugu, canke isi, iyo bahirahiye bagaheba Imana, baca basanga basanzaye, baca basanga batacumvikana, baca basanga batakigira iteka, baca basanga bashitse kure, bari abantu baremwe mu mwidegemvyo w'abana b'Imana, bagasanga rero bahindutse abaja b'igicumuro. Ivyo rero bikazana amagorwa nk'ayo baboneye i Babironi. Uko rero twumvise Imana yaje gutabara ico gihugu cayo, ikaza ikabakura muri ubwo bukene bw'umutima, kuko bwatanguye kuba ubukene bw'umutima, ikaza ikabona ayo magara make yabo, ikabona ubwo buja bwabo, hanyuma ikaza kubakurayo, yashaka bategere ko n'ubundi atahandi hari urukiza atari ku Mukama. Imana yaraberetse yuko yoyo yamana urukundo rw'intakama, yamana urukundo rw'intahemuka. Nico gituma naho Isirayeli yari yaratakaje byose, yahavuye rero yemera kugaruka, iraheze iricyorora, iraheze irasubira kwemera gutungwa n'Imana. Aha duce dutegera rero yuko imbere y'uwigaye, ko imbere y'ugarutse, Imana yamana wa mutima w'ubuvyeyi, wa mutima w'ubuvyeyi bw'intashikirwa. Nico gituma yatumye uwo muhanuzi Baruki akaza akababwira ati, kura ivyambagwa vy'umubabaro, niwikwize ubutungane, kuko ndaje kugukiza, ndaje kukwereka inzira yo gusubira mu gihugu cawe, ndaje kukugarukana ku Mana yawe. Isirayeli yari kiburegurigwa kugaruka muri Yerusalemu, yari kiburegurigwa kugaruka mu gihugu cayo. Mugabo Yerusalemu yo ngaha kw'isi ni Yerusalemu burya ihera. Imana ntishaka ko tugumiza amaso gusa kuri Yerusalemu ihera. Imana itumirira abantu bose ko bakabaye, kabatumirira kwicyorora, kabatumirira kwama tugerageza kugaruka kuri yo, kugira ngo tuzoheze dutorane Yerusalemu nshasha yo mw'ijuru, Yerusalemu izokwamaho. Ico gihugu cayo rero ibwira n'umuryango w'abemera, niyo Yerusalemu nshasha, niyo gihugu gishasha gihamagariwe kuzura n'Imana. Kandi Yezu yaje kwigira umuntu
abajambo wa data ngo tubane kugira ngo adufashe kuzura n'Imana, adufashe kuzoshika mu gihugu kitazohera, aducungura tubohora, adukize ubuca bw'igicumuro, azoheze rero igihe kigeze adushikane iwacu kwa data aho Imana iri. None rero mwavyumvise aho igihe kigereye, naho nyene Imana yaratumye Yohani Batista imutuma kumenyesha abantu ko uwo mucunguzi ari hafi, imutuma gutegura igihugu c'Imana kugira ngo abantu bashobore kumwakira. Nivyo rero twumvise muri iyi nkuru nziza, kandi tworaba ingene iyi nkuru nziza yabitubwiye kugira ngo dutegere tubone yuko Imana itumira abantu bose, ikabatumirira kuyigarukako, itabatumirira kwakira jambo w'Imana, kwakira Mesiya, kwakira Yezu Kristu, ko Imana niwe yashimye gucisha kurukiza. Ico gihe Imana yarungikanira ijambo umuhanuzi Yohani Batista, mwumvise ko batubwiye abari ku ngoma, batubwiye abatwara, batubwiye ko Tiberiyo Sezari yari umwami mukuru w'Abaromani, Pilato akaganza mu Buyudeha, Herodi akaba icariho mu Bugarire, Filipo mwene wabo agatwara Ituru na Tirakonitidi, Elizaniya agatwara mu Buhabereni, hanyuma Ana na Kayifa nabo nibo bari abasaserdoti bakuru. Hari igihe twokwibaza tuti mbega kubera iki barinze kudondagura ivyo bintu vyose, kubera iki bavuze abatwara? Aha no kugira dutegere cane cane ko umugambi w'Imana, igikorwa c'Imana, ijambo ry'Imana si ibintu bibera mu kirere, si ibintu bibera mu bicu, mugabo birangukira mu bantu, bikarangukira mu bantu bafise ingene bitunganije, bikarangukira mu bantu bafise ababatwara, bikarangukira mu bantu bafise ababarongora. Muri abo rero Yohani Batista yasaba gutegura inzira y'umukama. Murumvise ko yahereye kuri abo nyene, yahereye kuri abo nyene bafise ubutegetsi kumwe rero n'igihugu cose. Yohani Batista bose nta numwe asigaza, abasaba bose kwicyorora kugira ngo urukiza Yezu yazanye ku isi ntihagire n'umwe gocika, ntihagire n'umwe gosiga. Hanyuma batubwiye mbere, baravuga ibihugu bimwe bimwe by'Abayahudi be n'ivy'abazi Imana, mugabo baravuga n'ibindi bihugu by'abapagani. Iyi Turu na Tirakonitide mwumvise, ibi byari ibihugu by'abapagani. Mugabo baba bazi Imana y'aba Yerusalemu, ibaba Abayahudi, byaba n'ibindi bihugu byose by'abapagani, Yohani Batista nabo nyene yarabacikirije ijambo. Murabona ko Imana idashaka gucagura mu gutanga urukiza rwayo. Ukuvuga yuko ibihugu byose uko vyakabaye bihamagariwe kwitegura kwakira umukama, bihamagariwe kwicyorora. Yohani Batista yabwira imiryango yose, akabwira amoko yose, akabwira abantu bose, imigwi y'abantu yose, akabwira zina muntu wese atanumwe avuyemwo, bose akabahamagarira kwitegura. Nta numwe rero adahamagariwe kwakira Yezu Kristu, kumwitegurira kumwakira, mwakira no kurindira umunsi azogarukirako. Hanyuma muri abo batwara harimwo Herodi Agripa. Uyu yari umutware yigenza nk'igikoko. Muribuka ingene yigeze gutemagura abana batari bwashikana imyaka 2 ariko arahiga Yezu kugira ngo amwice. Mbere yo tugiye kuraba muri kahise kiwe, n'imbere yuko akugwa, yakuwe kubera abantu ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyasamariya yari yishe baje guhereza inkuka ku musozi wa Garizimu. Herode rero
uko yari ameze dora tuvyumva yama akoresha iterabwoba, agakoresha igikenye, akamana umwikeko, kandi baravuga n'ayandi mabi menshi yakogwa nawe. None rero Yohani Batista n'uyo nyene yamubwira uko, n'uyo nyene yamusaba guhinduka, n'uyo nyene yamusaba gutegura inzira y'umukama. Ni ijambo rero yavuga rigenewe abantu bose. Batubwiye kandi n'abari abasaserdoti bakuru Ana na Kayifa, nabo nyene naho bari abasaserdoti bakuru, nabo nyene bashikiriza nyene iri jambo ryo gutegura inzira y'umukama, ryo kwitegurira kwakira umukiza. Aha muca mubona ko atagice na kimwe c'abantu Imana idashaka yuko cokwakira Yezu. Twese uko twakabaye aduhamagarira kwakira Yezu, kandi muri iki gihe rero c'ubushikiro, ni iki gihe rero Ekleziya yategekanije kugira ngo dusubire twibukire ijambo, dusubire twibuke ko Yezu duhamagariwe kumwakira. Yamana natwe mu masakaramentu, yamana natwe mu ijambo ryiwe, yamana natwe no muri bene wacu. Mugabo kandi aho yagenda yaratubwiye ko azogaruka, no guheza rero tukitegurira umunsi wiwe nk'uko kijya gisomwa ca kabiri mutumwa Paul yabitubwiye. Yohani Batista rero adutumirira guhindura ubuzima, dutumirira guhindura ubuzima, kandi ibi turanabibona. Mwumvise ingene abivuga, akoresha imvugo ngereranyo agira ati tegura inzira y'umukama. Mu kuyitegura none mugira iki? Ati imikoko yose nifurigwe, imisozi n'udutumba twose turinganizwe, inzira zigoramye zigororoke, izifise ibidunduri ziringanizwe. Uyu muhanuzi agakoresha imvugo ngereranyo, mugabo abantu vyoroshe yuko bategera. Avuze imikokwe aba ariko aravuga imanga z'urwanko ziri mu bantu, kuko hari urwanko umukama ntashobora kuhaba, umukama ntashobora no kuhaca. Izo manga rero mwene izo agira ati izo rero nizifurigwe, izituma abantu batandukana n'abandi, imanga z'amacakubiri, imanga z'imitwaro n'ibigeragezo abantu batereka ku bandi, zigaca zizana n'ibindi bikomere. Iyo byose bigatera intuntu mu bantu. Yagira ati ibyo rero nimubanze mubihindure, nimubanze mubivemwo, niho mushobora gusanganira umukiza. Niko rero gutegura inzira y'umukama. Atega hari udutumba, hari imisozi n'udutumba, udutumba tw'inzigo idashira, udutumba tw'igikenye, udutumba tw'ishari, udutumba tw'akarenganyo, udutumba tw'ikinyoma. Ibibi byose bisa n'ivyo bituma abantu badashobora kugumana iteka baremanywe. Yohani Batista yasemerera agira ati ivyo mutabikuyeho bizoca bibananira kwakira umukiza. Ati hari inzira zigoramye, inzira zigoramye z'imico mibi, inzira zigoramye z'ubusuma, inzira zigoramye z'ubusambanyi, inzira zigoramye z'ukwigungirako, inzira zigoramye z'amayeri n'imigambi mibi, inzira zigoramye z'ubukunzi bw'inda, inzira zigoramye z'ukurondera amatungo aciye mu nzira mbi. Yohani Batista yagira ati ibyo byose rero nibiveho, nibigorogwe. Uko rero niko kwitegurira guhimbaza Noyeli. Imana ishima kubana n'abantu beranda, n'abantu basa nayo, n'abantu buzuye na bene wabo, n'abantu bashobora gusangira, n'abantu bari mu mahoro. Yohani Batista adusaba guhindura ubuzima. Ndabisubiyemo kuvugira kabiri kandi ndabigize n'ibigira hankana, si ugusubiramwo ngaha. Adusaba guhindura ubuzima. We nyene yarahinduye ubuzima, we nyene n'ikimenyetso. Erega twigishiriza ku buzima bwiwe,
yohani batista murazi yari yavutse ku mugore w'ingumba, yavutse ku mugore bita ko ari umugore w'intabyara. Acazana rero umwizero mu muryango. Muri uko guhindura ubuzima rero ni ukuraba uti mbega none twebwe ko twavutse twazanye iki ku isi? Kandi tuze turavyibuka neza, Yesu yarigeze kwihweza imigambi mibi ya Yuda, arayihweza acabwira abari ko baramwumviriza ngo vyari kumubera vyo ngo iyo apfuma reka kuvuka. Ni Yesu yabivuze ubwiwe, cari kumubera ciza nuko atari kubaho. Yohani Batista rero avutse muri uyo muryango wari ufise ibigeragezo vy'amananiza vyo kubera ikibondo, azana umwizero mu babanyi hose, azana umwizero mu bagenzi b'abavyeyi biwe, azana umwizero mu ntara y'abamwo, azana umwizero mu gihugu. Nicwa dusaba natwe kuba abantu bubaka umwizero w'aho tuba. Yohani Batista yari yavutse ku musaserdoti mukuru. Nimugire ngo yari akenye, ntiyaragenewe kuja mu gahinga, kuba mu gahinga. Mugabo yarahinduye ubuzima arajayo. Ajayo kugira ngo atwibutse, yibutse abantu ya myaka myinshi abayahudi bamara mu bugaragwa batunzwe n'Imana atakindi bakora, kugira ngo abantu basubire bibuke yuko bashobora gutungwa n'Imana, bakomeze rero ukwemera kwabo. Imana yarabanye n'Abanyisirayeli muri ya nkingi y'igicu, none n'ubu yari karababwira terega ya Mana yabana n'Abanyisirayeli mu nkingi y'igicu igaheza ikabarongora, n'ubu rero ije kubana n'abantu. Mugabo babanye mu bugaragwa, aho babona yuko atakindi bashobora kwiha atari ico Imana ibahaye, kuvuga ko bari bagarukanye umutima ku Mana. Uyu Yohani Batista yarahinduye ubuzima, agenda mu bugaragwa gutungwa n'inzige, kugira ngo yibutse ko Imana yarungikiye Farawoni inzige. Muri ca gihano Imana yarungikira Farawoni yaganguye, yagumije Abanyisirayeli mu buja, harimwo rero inzige. Aha naho yashaka yuko abantu tweza tugategera ko Yohani Batista ariko arasemerera kugira ngo ntihagire ukomantaza umutima kujya kwa Farawoni. Iyo umuntu akomantajije umutima aca ananira urukundo n'ubuvyeyi n'ikigongwe vy'Imana, hanyuma agatururuzwa n'inzige, agatururuzwa n'igihano. Iki nico kimenyetso ca Yohani Batista ari mu bugaragwa. Yohani Batista kandi yaratunzwe n'ubuki bwo mw'ishamba, kugira ngo yibutse abantu ababere ikimenyetso ca gihugu c'amata n'ubuki Imana yagabira igihugu cayo. Natwe twibutse yuko Imana yatwemereye ubwami bwayo. Yohani Batista yarahinduye ubuzima, yaraciye bugufi, akambara urusato rw'intama, kimenyetso c'uko ivyiwe vyari bitunganye. Aha rero no guheza tukaraba tuti mbega none ubuzima bwacu burya Yezu Kristo yobucamwo agakiza abantu. Yohani Batista yahindura ubuzima ariko arategura amaza ya Yezu Kristo. Murazi ko ari we yabaye umucacuzi wiwe. Muri iki gihe rero c'ubushikiro no guheza natwe umwe wese akinjira mu mutima wiwe, akaraba ibimenyetso ijambo ry'Imana riduha, kugira ngo ashobore guhindura ubuzima, ashobore guhinduka, abe mwiza, abe uw'Imana ishobora gucisha ku muhezagiro, abe uwo Yezu Kristo ashobora gucisha kw'ivyiza. Ese rero umutima mweranda yo tumurikira twese kugira ngo dushobore guhindura ubuzima bwacu, kugira ngo akakamo Yohani Batista yavugiye mu gahinga, yakavugiye ngo mu gahinga kugira ngo ntihagire n'umwe atakumva. Akakamo yavugiye mu gahinga ko kwicyorora, ntihagire n'umwe yogafata minenegwe. Akakamo ko gutegura imitima yacu, akakamo ko kwakira umucunguzi, ntihagire n'umwe agafata minenegwe, kugira ngo tuzoheze duhimbagwe
no gutegwa iteka ryo kwinjira muri Yerusalemu nshasha yo mu ijuru, tuzobe mu buninahazwa twame twiheza Imana amaso mu yandi, nico Yezu Kristo yaje kudutumirira. Amen.